Abashimiye ndabahaye kaze muri kino kiganiro mugira neza kugikurikirana kandi ndasaba Imana ngo ivugane namwe ikore ku mitima yanyu ikabura ubwenge bwanyu ibahishurire ivyo yifuza kubahishurira. Ngira mbandanye mvuga ku kibazo navuze ko mu kiganiro c'imbere y'iki kibazo kivuga ngo mbega ukwizera rukristo la foi chrétienne n'umuti w'ingorane z'abantu canke n'isoko y'ingorane. Kuba tashoboye gukurikirana ikiganiro c'imbere ibi vyatewe nuko hariho abantu bavuga bati ibihugu vyo muri Afrika bikenye kubera bigwiriyemwo abakristo. Kuko ibihugu bitarimwo abakristo benshi nivyo usanga biteye imbere. Mbere hari abavuga bati nk'ibi bihugu vyo mu kigobe c'abarabu nta usanga abakristo ari bake cane mugabo raba birateye imbere. N'ibihugu vy'abazungu vyinshi birimwo abakristo bake. Ariko naravuze ko umuntu atofatira kuri ivyo gusa kugira ngo ace afata ingingo ko ico ni kibazo kiri mu rusobangane rw'ibintu vyinshi. Naranerekanye yuko ivyo ijambo ry'Imana ryigisha mu vy'ukuri tubigendeye bigira ingaruka nziza ku gihugu. Nashaka nshimangire ijambo kumbure ryo nadufasha gutahura neza ico nshaka kuvuga muri kino kiganiro. Ijambo rivuga ngo iyo umugwayi ahawe imiti canke yandikiwe imiti n'umuganga agaheza iyo miti ntayifate canke akayifata nabi ntayifate nk'uko umuganga yabimutegetse hanyuma agapfa, mbega urupfu rwiwe gobazwa iyo miti, gobazwa uwo muganga canke uwo mugwayi niwe yorubazwa? Umuti ntushobora gukiza umuntu atawufashe. Iyo rero umuntu apfuye kubera atafashe umuti ntidushobora kuvyagiriza umuti, ahubwo uwo mugwayi niwe yokwagirizwa urupfu rwiwe. Nkuko nabivuze, aba bantu bazazanirwa kubera babona inyifato z'abakristo kumbure zitabereye, nivyo barafise aho babikura. Baravuga bati igihugu kirimwo abakristo benshi ariko kandi ntigihinduka. Amanyanga, igiturire, ibintu vyo gucisha ku ruhande, la tricherie, akarenganyo raba mu masentare. Baravuga ngo hari igihe ngo abacamanza kubera ibiturire bahawe baca urubanza nabi barubona ngo bakavuga ngo ab'imbere bazobikosora kubera baca bavuga ngo genda wunguruze imbere bazobikosora, kandi ugasanga kumbure nimba bibaho ndibaza ko bishobora kuba bibaho ubu bikoze arafise ahantu hazwi nk'umukristo mu rusengero kanaka. Barasubira bati ibihugu iki gihugu kigwiriyemwo abakristo kugeza naho insengero zitera ingorane mu kibano, urwamo, uruhagarara muri quartier, mwijoro kumva bariko baravuza ingoma n'ibindi. Batariko ni canyuma mu vy'ubutunzi. Ndiko ndavuga Burundi. Iyo uravye ingene ibihugu bitondekwa bivanye n'ibintu bafatira ko mu kuraba ingene ibihugu birutarutana mu vy'ubutunzi, ugasanga Burundi bwama buri mu bihugu vya nyuma mugabo kiri mu vya mbere mu bakristo kandi gifise n'ubutunzi kama bwinshi cyane. Hari ibihugu vyateye imbere bitagira ubutare. Mugabo none mwebwe iyo Mana muvuga ko muzi itanabafasha kumenya ingene mufata ivyo mufise ngo bibaveremwo ubutunzi, none mwebwe iyo Mana muva muyiruka inyuma kubera iki? Handi bati igihugu cacu kiri mu biri imbere gose muri corruption mu manyanga, hanyuma camamwe amatati ajana n'ihohotera umenga n'ibintu vy'akaronda vy'akaranda. Kumva haradusa ingorane muri politike, hariho uwabiravye mu gihe cyose haciye imyaka yababa 20 hama haba ingorane, ubwicanyi bigaca muri politike abantu bagapfa abandi bakangara. Rero ivyo umuntu yofatira ko kugira ngo atahure ikibazo cabo birahari. Hanyuma ico tumaze kubona shaka gusubiramwo hano kugira ngo vy'ukuri ibintu vyumvikane bibe clair ntitwitiranye ibintu, nuko abitwa abakristo nibo bakora inyifato nk'izo ariko ntibazikora kubera ari abakristo. Umukristo yiba, umukristo afise urwanko, afise amacakubiri, umukristo akoresha violence, umukristo w'umunyamanyanga, umukristo w'umunebwe anyuruza ubutunzi rusangi, ntazabeshe ngo Bibiliya niyo yabimutumye, ntazabeshe ngo abikora kubera ari umukristo, ahubwo gukora ivyo n'uguhemuka kwibanga ry'ubukristo. Mu yandi majambo, nimba kugwiza abakristo bidahindura ivyo bintu, bisigura ko igice kanaka c'abakristo ari bihemu kwibanga ry'ubukristo. Ntibisigura ko babikora kubera ari abakristo, ahubwo babikora kubera batagendera ibanga ry'ubukristo.
aha rero niho numva none afatira kugira ngo sabe abakristu bagenzanje kugira ngo ibi bibazo abantu babaza basuzugura ukwizera rukristo ntitubisuzugure kandi ntitubifate minenegwe, ni ibibazo bifise aho bifatira. Hanyuma kuba hariho abamaze gutangura kubibaza vyerekana ko ingorane igeze kure. Ingorane igeze kure kandi biradusaba ko twebwe twumva inkurikizi zayo tugira ico dukoze. Kuko ibi bibazo bidatorewe inyishu, abantu bakagera ahantu babona bati bwa bundi ukwizera rukristo kuzana umugisha ku gihugu. Nitutahindura uko abantu babona ukwizera rukristo, hazogera igihe haza urunganwe ruzokwiyamiriza ukwizera rukristo. Kumbure twebwe ntituzoba tuhari, mugabe ibintu bidatorewe umuti, hazoba higihe ibintu vyitwa ubukristo bizogwanywa amaso mu yandi. Nanje ubwanje narigeze kugira ico kibazo, iyo ngorane, naho nakuriye mu buzima bwo kwizera rukristo. Hari igihe nagize ikibazo ndavuga nti mbega vy'ukuri ibi bintu vy'ubukristo ni ikintu c'ukuri, ni ikintu kizima canke n'ibintu vyo kudusamaza gusa. Binyibutsa umuhinga umwe yigeze kuvuga ngo ubukristo ngo nurumogi abarongozi b'amadini baha abantu kugira ngo babasamaze, ni opium du peuple. Ni ibintu vyo gupompa abantu kugira ngo babe barasamara, maze abarongozi b'amadini babe bariberaho ubuzima bwiza kandi buvuye muri ba bantu nyene bariko barasamaza. Ico kibazo naje naracibaje, none ubwo ibi bintu vy'agakiza biri seriyo nivyo? Jewe nafashe Bibiliya kwa rukuri, ngerageza kugira umwete wo kuvuga gukora ivyo Bibiliya idusaba aho ngeza. Ico gihe nari nkiri muto sinatahura ibintu vyinshi cyane, mugabe ivyo natahura nagerageza kubigenderako. Nimba Bibiliya ivuze ngo ntimukibe mukorere mukuri, je naca numva yuko gutirisha mw'ishure ntavyemerewe kandi ngaca ndabireka. Mugabo ngize gutya nsanga hari abakristo bagenzanje banka abandi babaziza ubwoko, bafise amacakubiri pe yeruye batabivugira habona, mugabo iyo bari hagati yabo usanga bafise amacakubiri. Numva biranyobeye kuko je narinzi ko abantu bose baremwe mw'ishusho y'Imana, kandi niko ijambo ry'Imana rivuga. Narinzi ko ijambo ry'Imana ridusaba gukunda abantu bose, sinumva rero ngene umuntu yanka abantu atari kibi bamukoreye abaziza ubwoko. Mbere narumvise n'abantu bakoresha Bibiliya ico gihe mu gusigura amagorwa y'abantu banka, cyane cyane abantu baba barahunze igihugu hari mu myaka ya 90, bakavuga ko bari ku muvumo wa Kayini, ngo bajya bahunze kubera Imana yarabavumye bazopfa bayerera ntibazokwigira batekana, kandi bahunze bariko barahigwa. Ndavuga nti none ko Yesu nawe yahunze, none nawe yari ku muvumo wa Kayini? Iyo siguro baha ico kintu nkumviranyobeye, ariko nkayumva nk'umutima mubi, nkayumva nk'urwango. Hanyuma nkibuka ko Bibiliya idusaba kubabarana n'abababaye. Avuga nti umuntu yataye urugo, yataye umuryango, akomoka abababaye, nk'abakristo benewe canke aba frères et sœurs muri Christ, no kuvuga abavukanye biwe mu gakiza, twari dukwiye kubabarana nawe. None turiko turamwagiriza ko ari ku muvumo wa Kayini. Nkumva biranyobeye. Ivyo rero vyarampaye umwete wo kugerageza kurondera ibintu iyo biva, kuko nari nsanzwe nsoma Bibiliya. Byaranyoroheye kubona yuko izo nyifato ntiziva mu ijambo ry'Imana. Ntuze wanka abantu hanyuma ngo witwaze ijambo ry'Imana, uzoba uri kuraribeshera. Itegeko rikuru ni gukunda ababanyi bacu kuko twikunda. Iki kibazo rero kivuga ngo mbega ukwizera rukristo ni ibintu vy'ukuri biri mu buzima twofata nyene nk'ibintu biri seriyo canke n'ibintu vyo kuyayata vyo gusamaza abantu. Jewe ntivyangoye kubitahura kuko nari nsanzwe nzi ico Bibiliya ivuga. Nahavuye nsanga mu vy'ukuri hariho abantu bitwa abakristo bahemuka kwibanga ry'ubukristo. Ubwo buhemu bwabo abababonye bagaca babufatirako, bakabona ko niko abakristo bameze. Mugabo mu vy'ukuri ivyo sivyo twofatira ko mu kuvuga ubukristo. Ntitwofatira ku burorero bw'abananiwe canke bw'ababikoresheje nabi, nimba dushaka gutahura ubukristo icarico. Dusubiye muri Mika 6 ku murongo w'8 twari tumaze kuhavuganako, haravuga ngo ko yakweretse icizi carico ga yewe muntu, mbega hari ikindi uhoraho akugomba ko atari ugukora ibitunganye, faire ce qui est juste, no gukunda kugira imbabazi, kuba umuntu afise impuhwe,
no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Ikibazo, aya majambo arumvikana kandi n'ibintu vyiza gusa. Ibi bintu Imana twitezeko n'ibintu vyiza twobikora twese abakristu, igihugu cohinduka. None iyo umuntu abibwiwe hanyuma ntavyubahirize, ninde akwiye kuvyagirizwa? Twovyagiriza Imana, twovyagiriza Bibiliya ngo ntiyabivuze kandi yarabivuze? Twovyagiriza ukwizera rukristo kandi biri mu bigize ukwizera rukristo? Umuntu wenyene wo kuvyagiriza n'umuntu yitwa umukristo atabigendera kandi ku gatwe kiwe. Ntitumufatanye n'Imana, ntitumufatanye na Bibiliya, ntitumufatanye no kwizera rukristo. Reka tuyumvire cyane kuri ibi bibazo. Umuntu afashe imiti nabi, ngenda gisubiremo, canke ntayifate hanyuma gapfa, none urupfu rwiwe twogwagiriza nde? Twogwagiriza iyo miti? Mbega umuntu afashe umunyu aho kuwushira mu vyo kurya akawubika mu kabati, hanyuma ivyo ariko arafungura bigaca bibiha kubera ata munyu urimwo, none uko kubiha kw'izo mfungurwa wo kwagiriza umunyu? Kumunyu ariko kwizera rukristo uwo binaniye kukugendera kubw'ubwaba kanaka, wumva yoca kwegera uwo munyu ngo bari we wagirizwa amakosa? Reka dutandukanye ibintu, dukore nk'abantu bakuze, dukore nk'abantu bazi ubwenge. Twirinde gufata ingingo zihuse kuko dushobora gufata ingingo mbi kandi zizotugarukako. Ingorane ntiri kukwizera canke kukwemera rukristo. Iki kintu ndagisubiyemwo naho nari nzi ko namaze kukivuga. Nimba wewe ufise ikibazo ku kwizera rukristo kubera inyifato wabonye mu bantu b'abakristo uzi, iyo ngingo wafashe siyo. Ukwizera rukristo siko gutera iyo ngorane. Ingorane ituruka kuri abo bantu nyene. Nuko hari abantu bitwa ngo n'abakristo ariko ntibagire ishaka ryo kubaho nk'abakristo mu buzima bwabo bwa misi yose. Kumbure kuko batigeze bakira agakiza. Erega bajya bitwa abakristo harimwe bari mu bikino gusa, harimwe bariko ababigiye kugira ngo banyegeze amanyanga yabo, mu bizigire babahende vyoroshe bitwaje izina ry'ubukristo. Hariho umuntu aja mu rusengero afise amakarikire, afise ibintu yakoze ashaka gushikako. Umuntu nk'uwo azogumana inyifato z'abapagani. Abo rero nibo baca bakwegera n'abakristo bukuri. Abo rero ntimubafatireko kuko nakarorero kabi. Hanyuma hariho n'abandi bakiriye agakiza vy'ukuri ariko batashoboye kwigishwa neza, baca batahura ibintu kutariko, bica bigira inyifato mbi, bica bigira ingaruka mbi ku nyifato zabo. Kandi washaka jewe na wewe nk'abakristo hariho n'ikibazo ngaha gica kidutumbera. Mbega jewe mpagaze hehe? Mbega wewe uhagaze hehe? Uri mu bantu bafise inyifato zituma abatazi Imana bakunda ivy'Imana iyo bakubonye, canke uri mu bantu batuma iyo abatazi Imana bakubonye baca basuzugura banka ivy'ubukristo? Biradusaba cyane ko twiyubara kuko iyo dukoze nabi biragira ingaruka cyane kuvyo tuvuga ko twemera. Hariho ijambo riri mu gucura intimba gice ca 3 umurongo wa 40 nashaka ko dusangira imbere yo kurangiza kino kiganiro. Iryo jambo rivuga ngo nimuze tureke ingeso mbi zacu, twigenzure, ducurure imitima yacu, turabe ibibi biri mu mitima yacu, maze tugaruke kuhoraho tumusabe imbabazi. Ndabasabe bakristo umwe, nimuze tureke kugora abantu, tubazimiza, tubereka akarorero kabi. Nimuze ico tuvuga ko twizera tukigendere, kugira ngo naho tutovuga, naho tutosigura, abatubonye babone vya bindi twari gusigura. Mureke kuvuga ngo turabera, ngo turagororotse, mugabo mu ngeso zacu hagaragara nk'ubupagani. Kuko nabivuze kuba umugororotse 100% ntibikunda, ariko haba ubudasa. Kandi iyo tunaniwe turondere kunesha, dusabe imbabazi Imana, ntitubibemwo ngo bibe ivyo abantu bafatira ko mu kuvuga. Bavuga ngo ujya munyamanyanga, yavuze ngo umuntu n'umunyamanyanga, no kuvuga ko ntiyabeshe rimwe, ntiyatanze igiturire rimwe, ntiyagize amanyanga rimwe, nibwo buzima bwiwe. Nimuze duhindukirira Imana, twitwararike kubaho ubuzima buyihesha icubahiro. Ndazi ko bidashoboka mu nguvu z'umuntu, ariko iyo hari ugushaka no gukorana n'Imana birashoboka. Imana ibakomeze, Imana ibahezagire.
dushobore kuba abantu bayihesha icubahiro mu mibereho yacu.